tuzoca dukundigarije uvenga ni ukuvuga ngo tuzohaga ikintu bivuga nibyo byatsi icyo bivuga kandi ivyo vyabaye abari kuri nkuru nziza ubu bari hehe ntibari mw'ibarabara ntibariko babatotse nabo nyene ejo bazohava niko bazobagira kuko icyo wigishije nicyo wimbura icyo urimye nicyo wimbura rero nkagira nti kugira bavuga ngo kuri gica muziko nigusha ukumvise urakumva muri Kongo tugaha tugize iminsi tubona ibimenyetso bimwe bibi cyane abantu barya abantu sangiye urugamba batashe ahantu uvuga nk'urongo ishyirahamwe Parcel urongo ishyirahamwe Oricom Faustin Ndikumana na Gabriel Firi bamusangiye urwo rugamba no munsi bakorera mu gihugu hari abanyagihugu kumbure ko batabazi ibyabaye n'insiguro umusigura gute ko harimo bamwe bataha bagakora abandi bagasigara mu bufungira nicyo nayo yacyahunga abantu benshi igihe bandasiye abantu benshi baciye bahunga yewe ndabye mbenze n'amashenyi uno munsi tugomba dusaba amasengero y'ukuri tubabaze nabo iyo bababwiye ngo imbonerakure n'abatishuranyi nukuvuga baba bacuca babwiye ngo nimeze muriko mwica abantu ibyo ntibumva ko ari ibibazo habaje mu banyuma niwe ariko aratwonterefone twibaza ko atari yayandi ma histoire ishobora kuba umwe ariko aratwonterefone yatwonterefone yabayeho ukavuga uti none iyi teknoloji bakoze ndabizi baza kunyita kuko baca banyita ko ndi mu externete ko ndabimenyereye go murakoze ndabaramukije mwese cyane cyane Leonard Rumata na Gilbert mwateguye iki kiganiro kiraryoshye cyane kubera hari twavugamo ukuri kwinshi urumva ntitukumenyereye mugabo urabona uwo mutama abivugana umutima wera abivuga ukuri ko yabibonye biragaragara kugira bavuga ngo ukuri gica uziko nigusha ukumvise urakumva ukuri rero murabona yavuze byinshi je nahise tubazo nashaka kumubaza kuri bijya bya FDLR ikorana na pouvoir en place à Bujumbura numva yavyemeje yavuze ko bidatangaje ko bashobora kuba ari mu kibira rumva icyo kibazo gishobora kugarukako kubera icyo ni ikibazo gikomeye cyane kigatanyurira na kujya kuntu uvuga ya mafrontiere y'u Rwanda n'u Burundi cyambona yuko leta ihari kora kuba ikorana n'abagenosideri bahonyeje ubwoko bw'abatutsi mu Rwanda ivyo bintu urumva biriko bizitegurira ingaruka igihugu rero ntimbo urumva ko bavyemanga babarungitse abasoda bakorana nabo mu Rwanda babe muri Kongo tugaha tugize iminsi tubona ibimenyetso bimwe bibi cyane abantu barya abantu byerekana yuko hari ikibazo gikomeye hajya muri kiriya gihugu severe nayo ikibazo kuri severe mugabo yamaze kucyishyura nacyo nyene yavuze yuko koreye umugambwe ivyo biragaragara kubera yabivuga ibihamagara nk'uwo mutama kubera yavyiboneye we nyene akabisigura nk'uko ariko arabisigura cyo kimwe n'abandi bakuze babonye ibijanye n'ingwano ihonyabwoko ryabaye mu Burundi kuva twikukira ikindi kibazo yavuze ntangaje cyane nuko yavuze yuko turi muri parti leta ni ukuvuga yuko ntushobora gutandukanya guverinema leta n'umugambi urumva abari muri leta ntibashobora gukora umugambi utabahaye uruhushya urumva muri demokarasi ivyo ni ibimenyetso bigaragara yuko demokarasi itakiri mu Burundi iyo kubera umugambwe wamura umugambwe leta yamari leta iyo umugambwe watsinze warungitse abawuro president mugabo ntushobora kubandanya gukora nk'uko umengo aribo bonyene aribo babicejwe urumva hariho separation de pouvoir amapouvoir azwi mu gihugu pouvoir executif assemblée nationale na judiciaire mugabo urumva yuko yatweretse neza yuko na leta ni leta n'umukuru w'igihugu adashobora gukora ikintu na kimwe umugambi utamuhaye uruhushya urumva ivyo bintu kuri jewe n'akamaramazi n'igihugu kigeze hano kimwe nagomba kubabaza utubazo mwumvirije kahise k'umutama Pierre Claver Mbonimpa ni iki mutari muzi kuri we ni iki bishasha mwumvise hanyuma mwatangajwe n'iki
mu bihe yavuze yagiye aracamwo ibikorwa yakijije abo yakijije n'ukuntu uno munsi amashyirahamwe ariko arakora hanyuma mwebwe mubona hari hakwiye gukorwa iki gigakorwa nande ku buryo ibi byakorwa bibandanya bisubira gukorwa kuko mwumva ariko byakijya cyane umujurnaliste arambajije umuhungu wanjye ndacishwa gute reka sindonka mpera mugabo reka vuga turabyumvira jewe iyo numvise umuntu atavuga ukuri abyumva ubwo nyene kuko amajambo hajya asohoka mu muntu ariko avuga histoire kirabeki tubyumva ubwo nyene amaze kuvuga yuko ubwa mbere na mbere 62 ariwe yari mu bantu baja kuririmba Burundi bwacu Burundi bwikukira umva yarahari yarafite imyaka 12 akavuga mu 72 yuko yarokoze kubera yari Hutu twakaja kumangiza ko ajanya kijaba arabahutu bapfuye akabivuga yuko abatutsi bamunyegeje urumva yakavuga ukuri hanyuma akavuga yuko mu nyuma ukuri ibintu byose yabivuze byagenda birimo logique icyo ni pa logique yerekana yuko n'umuntu yakuze afite ikindi kintu bita ubuntu hajya ubuntu ni karakteri y'umuntu nayo nihinduka kugira akunda kuvuga ngo umuntu on ne change pas la figure wera amaze kuronka karakteri rero mbona imarase karakteri y'ubuntu yamutumye abaho ubuzima bwe bwose gushika uwo munsi byerekana yuko ibintu avuga uwo munsi ari ibintu biri ku mutima biri karakteri yiwe y'ubuntu y'ubushinga ntayo jewe nicyo kintu nkuramo niyo igomba rero yamwagika zigoye naje kubana naje kumubaza nimbera none kubera hari ibihuha byinshi bigeze bivugwa yuko guverinoma y'Uburundi ikora na FDLR nzajanye n'ibyo nangiye kubaza kandi yavyishe spontanément yavuze ati birashoboka bariho mu kibira kubera bashobora gutera u Rwanda kijya urabona igihugu kirimo abahutu gitwarwa n'abahutu abahutu bacahungirayo biraje gutwara intwaro bagize ko ari abatutsi mu Rwanda urumva abivuga nk'umuntu abizi kandi afite information sincere igituma ndamwubaha gusumba abandi bose ni kubera wewe yakoranye n'abantu kuri tere umuntu yakoranye n'abanyororo les prisonniers ni kumubaha cyane kuko yakoranye n'abantu bagoye baramusonera baramwubaha amuhundiye kugira ngo nisangize ijambo banyeretse ko Petra Belmoni ntagarutse ku murongo reka meraheze n'utubazo twari ko turamubaza hanyuma duhe ijambo abaza kumubaza kugira ngo muze murakoresha umwanya muramubaza kuvyo mwumvise yavuze canke icyo mubona cyokorwa n'ishyirahamwe Kodak cyangwa n'andi mashyirahamwe mwumvise ivyo bakora imbere yuko bahunga uno munsi bimwe bitagishoboka Petra Belmoni bari n'ababajije icyo muvuga uno munsi ku mugwi CNIDH bigejeje hagati y'akazi na muntu mu Burundi murazi ibikorwa wakora imbere y'igihe imbere y'uko muva mu Burundi n'ukuntu uno munsi ukora n'ukuntu mukorana hanyuma n'icyari gikwiye guhinduka kuri uwo mugwi mbere yuko ndababaza ku migenderanire mufitaniye n'andi mashyirahamwe hamwe akora mu Burundi n'ari mu buhungiro umwayumva turakumva neza cyane mbo yafete byaci cyashitse aricyo niko nishura ntabwo ndavuga yuko umugwi CNDH w'iki gihe navuze novuga yuko ari umugwi wigenga kuko nyene hamaze kuba leta icanganye n'umugambi udashobora kuvuga ikingingo y'umugambi n'abandi mashyirahamwe bashiraho akukira leta urumva ntahafise aca jewe twama twavuganye nabo bamwe bararira bakubwira bati jewe sishaka gukora iki kintu kuko ujya turi kumwe nawe atabishaka simenya niyo yabicanye kugira abishikane imbere aze kundega kikayihuza numva bahantumyeko rero navuze nti nko kuri Floriane idosiye yiwe barayikwa kuhagasha
kubera kuko yari yapfunyishijwe n'umujenerali yakora muri dokimentasiyo abamukuru yashaka gukora muri perezidanse nicyo gituma icya dosiye atawayikoraho ingene Floriane yarekuwe rero burya yarekuwe biciye ahandi hantu ku bandi abandi bantu bavuye hanze amaraso kiyongingo rero umubisete hasi ubuno munsi ndavye abawugize ndabije nukora nukora atari umugwi w'igikanganyoni si umugwi wigenga ni umugwi novuga w'umugambwe kuko mwabonye we umukuru wa CDH w'iki gihe yarigeze kurya umutima amenyo aratanga raporo mu 2022 mwabumvise ingene umukuru w'inyamateka mateka yamubwiye ko akamujyagagura gushikamo bwacu niyo raporo yihinduye kuva icyo gihe uwo mugwi nturasubira gukina raporo nk'uyo yari yatanze icyo gihe mu mwaka w'2022 niwe nibuka twaciye duhurije neza ndamubaza none irya raporo niko yayibona kuri site mwayikuye naricwenge ubwo mu nyuma mwamenye yuko bamubwiye yuko tubandanya yisohora rero ni ukuri icyo gituma ubona bama bariko barakura umugwi A bakawushyira mu mugwi B nabo nyene babonye yuko atamugwi wigenga nuko rero bimeze nimuze muryango bafite imizingo ngo wigenga murakoze cyane Petro Gabriel Mbonimpa akandi kabazo kumbure kutundi natubita turaza kutubaza mu gusoza kino kiganiro hari ko abashobora kuba bibaza ibibazo bitari bike iyo bumvise ko hariho abarongoye amashyirahamwe yigenga n'ayaharanira hagati y'akazi na muntu bakorera mu buhungiro baba n'abandi mwari musangiye urugamba batashe ahantu uvuga nk'urongoye ishyirahamwe Parsem urongoye ishyirahamwe Oricom kuva Hotel Kimana na Gabriel Firi mwari musangiye urwo rugamba no munsi bakorera mu gihugu hari abanyagihugu kumbure ko batabazi ibyabaye n'insiguro umusigura gute ko harimo bamwe bataha bagakora abandi bagasigara mu buhungiro abo bandi bo batinyira umutekano wabo ntibafise ubwoba nk'uko mwatezwa kugira ntibafise ibifasha nk'ibibafatira baboneka babiravye nabi Parseme nigeze ava mu Burundi Parseme nigeze ahunga mugabo ishami Parseme barigeze kuyihagarika mu nyuma barisubizaho ntibigeze barishuta hanyuma ishyirahamwe Oricom naryo nimba ntibigeze barikomakoma ntibigeze banarihagarika ntibyigeze binafutwa byagumye uko byari biri nicyo gituma rero Gabriel Rufyiri yahisemo gusubirayo kandi wewe ntiyari yahunze burya ndetse n'ikindi ntiyari yahunze ahubwo yari asanzwe yajyanye umuryango ibura ya kera niyo waba wewe yanagendayo kenshi agiye kwa muryango akagaruka nicyo yagize rero si ukuvuga yuko muzehe yari yahunze kubera ishyirahamwe ntaho bitandukaniye ariko mu mashyirahamwe muzehe yahagaritswe mu mashyirahamwe bafutse nta n'umwe arataha icyo kibazo mu bigakora kiragije n'umukuru w'igihugu gihaga ngaha mu Bubiligi nta nyinshi yaduhaye ariko na twebwe twashaka gutaha kugira tuze gukorera igihugu uze kubandanya ukwibiraba byose biba kuko ata muntu yari yubahuka kubivuga kubya nicyo batinya rero ati ntabwo niba atasha kugira yashakaga gukora ntituba tuja kuganira urabona ze gushika hamwe bamaze gufata ingingo ati nta kindi kivugo cy'iwacu utagize ikintu ni bibiri gusa urapfa kandi urafungwa niyo batari ubwoba abantu uko bababwira urapfa cyane urafungwa n'imbonera nikubwira bavuga yuko cyane ufungwa muri icyo gihe rero umuntu amaze gushaka kwica kandi akarishyira mu ngiro reka jye bakirimbira nkiri mu Burundi ntagiranye ibinanga mugabo reka bikere mu ngiro none bamaze kwica jewe wumvira abandi basa bajya gute nicyo gihe hasi hahura abantu benshi
igihe bandasiye abantu benshi baciye bahunga ibyo gituma ntiyata amashyirahamwe cyane atanyamakuru ntiyasubira mu Burundi na leta ntiyabyemera ko basubira mu Burundi ya noneho n'impunzi zonyine zihari kugira zitahe urabona ko ari ingorane jewe igihe impunzi zataha kuri 1993 nari mu bakiri impunzi kuko na Trump umupaka nari mu bakiri impunzi ariko n'aba n'ababwenge kurya batahanye impunzi muri 1993 enda n'imusahane n'aba bahunze kurya babatahanye umugabo ntibavyumva igihe cededeshe byari n'ijambo abagwanyi babo babafashe bafashwe n'igisoda rero naje babafatiye kandi abakomandama kandi bakavyemera bakabanyereka mugabo tukumvikana hari umudetegeko amunyororo w'ingwano hariho amategeko umujanye n'umunyoro kandi babajanye bumva ico gihe rero n'abasoda ba kera bari bafise ubuntu ariko ikintu bakora gusa ni kwica nicyo kiri n'umutwe wabo rero umuntu afite umubiri w'ukwica hanyuma adatinya urupfu nicyo gituma ubona abantu bose rero binubana batinyana nicyo gituma ibintu byose bigenda nabi mbere uravye no mwaba bo hanze abadiplomate uravye amashirahamwe n'abari mu Burundi nabo nyene basigaye batinya inyuma nka twebwe n'abandi bantu umengo ndirubaka kubwira leta ikintu n'ico rero ndavye mbenze n'amashenyi uno munsi tugomba dusaba amasengero y'ukuri tubabaze nabo iyo bababwiye ngo imbonerakure n'abacishubanyi nukuvuga baba bacica babwiye ngo nimeze muriko mwica abantu ivyo ntibumva ko ari ibara mugabo akaguma ntudemengo bariga baracecetse rero nicyo gituma ngira nti abantu bakwiye kwiyumvira bagira ibiganiro jewe namana ngerageza kubegeza gendo n'ukuri ntarizoshikana igihugu naho hazoba mu myaka 100 ntarizoshikana igihugu ego kaduha amajambo abandi kugira hino umwanya akakira abafatiye mu nzira akiyibutsa kino kiganiro hanyuma agatanga n'umwanya kubifuza kubaza no kunganira Peter Pavel Mbonimpa. Blaise uranyumva nuduge ku ijambo? Murakoze cyane ndashimiye cyane abateguye kino kiganiro n'umutumire wacu Mutama Mbonimpa. Jewe kugira ngo sima ntwara akaya kanini abandi n'akantu nashaka kubaza kapekita mu byo yavuze yavuze yuko mu 1966 abakubise kudeta Micombero ngo ashobora kuba yayikubise yagize kudeta kubera ko ngo bari bamukumbiye kwara umuhima ngo kwinjira mu ngoro y'umuganuro nibajije ntiko tumaze kuba dusoma ibitari bike tukumva umenga imbo ntiyari yo yonyene petete yoba yarimo nayo nyene nibiki cerekana neza ko ariko kuba cyaratumye abikora hanyuma ica kabiri gifatanya n'ico nyene abo bari kumwe muri kudeta barabanyuma bonyene ntibashobora kuba bari no mu bundi bwoko hanyuma ikindi umuntu yokongera ko ni ikintu kijanye nabo bari muri iyo ngoro baraba no mu bwoko bwahe bari mu muryango wahe kugira ngo bahire abandi abo bari kumwe na papa wiwe yavuze ngo twamwankiye ko yinjira nibande bamwankiye nico ikindi ariko cyanyuma ngomba mpereze ko yavuze ngo kijanye ngo nuko abantu ngo 72 atavya ubwoko vyarimwo catanga akarorero avuga yuko ahubwo abenshi mu gihe mu Burundi bari bafise bari bamaze kubakana basangiye ubwoko jewe ndi muto cyane paraporo yiwe ariko hari amakuru menshi mfise ko mvuka mu majepfo y'igihugu muri Rumonge ndazi ivyahaye kuko navyumvise babitubwira mu 1972 abagabo bari muri bajya bateye abatutsi kubica abagabo b'abahutu bari bafise abagore b'abatutsikazi ikintu ca mbere babasavye gukora kwabaye kubabwira ko bategeza guhera ku bagore babo n'abana babo nukuvuga ko bisha abagore babo b'abatutsikazi n'abana b'abatutsi n'abatutsi b'abahutu mu bisanzwe umuntu atwara ubwoko bwa se ariko babishe kuko bari babyawe n'umugore w'umututsikazi barabikoze
si ibyo urusaku nibaza ko nabo nyene mu matoza bamaze gukora bamaze kuvyumva ikibazo nashaka kubaza nimba ivyo by'ubwoko bitari bihari bo babikuye he babibwiwe na bande kugira ngo bice abagore babo b'abatutikazi kugira ngo batangura kuza kwica abatutsi bandi mu miryango y'ababanyi basanzwe babana nabo n'icyo bibazo nagira mumaze murakoze ego reka ndakwishuye ni ukuri wenda kumva urabona jewe natanze ururero mu ntambamwo aho nizi Bujumbura ivyo nabonye aho mbere ari n'icyo nanibagiye boburanyikize kugira urwimo rwo muri 2022 rube rukwira igihugu cyose nibyo ntumva nibyo ntategereye utojewe simariya kuko nabyumvise yuko muri zaburi za Makamba hariho abantu bari bateye bakica abantu ariko rero jewe icyo ntategereye ingene inyuma y'iminsi ibiri kuko nabwiye yuko itariki 19 hari ku munsi wa gatandatu abasoda baje kudusohora batubwira ati nimutahe hanyuma Kinyongi Dodore yapfuye uwo munsi nyene inyuma yaho ku munsi wa Mungu nawe twagiye mu misa ku wa mbere nta cyabaye kwa kabiri nta cyabaye mu wa gatatu niho abasoda bacu batangwa gukwiye mu makaritsiye baja bagenda aho abantu bakorera mu buzi batwara abantu ntibagaruke umugabo n'ukuri nobabwira yuko nta muntu n'umwe w'umunyagihugu yica ubundi muri icyo gihe rero ibyo nabonye mu makaritsiye n'abamwo aho nacaja mu Nyakabiga zahe n'abandi nabajije nta munyagihugu yafashe ubundi ngo amwice nk'uko vyabaye muri 1993 aho niho vyatangarije rero yewe n'ingozi nagiye nakora ngo bwahomba ugasanga umukomanda w'ishambi ariwe Buramatari agaca agenda agatanga agafata umukozi wiwe agaca agenda agafata nk'abarimu umukozi we n'abajije ingozi abantu bashika 20 bapfuye abandi hapfuye abantu bize gusa b'abarimu urumva rero i Burundi iminsi 3 ati ni ukuri igihugu cyose mufata abantu aho niho za ntwaro zihoreye nayo ubundi ibyo uvuze biba byashitse mu munja uko jewe sinagiyeyo siyo naba nasanze umuriro by'icyo nabonye n'imibano twari dufitaniye hagati ya twebwe abahutu abatutsi no ku mashuri nko kuri atari igiterane babwiye kwiga turi benshi kuva niga igitega gushika ndahave muri 2022 ntawe gushika ndahave nje kwiga mu geometry nta kintu nari bwumve hagati yacu y'abanyeshuri bavuga ngo bijya n'umuhutu ngo ntituryamana bijya n'umuhutu tusangira mbere no mu gukina imipira no mu kwiruka jewe namushamye muri seminari kwiruka na twese tugatsinda muri basiketi twakina twese cyumva bijya n'umuhutu nari nze nimba kuri atene kewe ntumvise mu ishuri kwita abanyeshuri bagira abandi buri umutu buja n'umutuzi nabyumvise ibintu natari niga mwekore degeomete nigewe nanashatse kuvuga nayo ubundi bijya byateye mu za rumonge za hehe byarabaye mugabo imigene byaciye bikwira igihugu cyose ubu rero hariho abaciye bagibyo n'abaja bati natwe turabiteguye reka tujye n'ibi nakuja bw'2023 sinumva ingene abanyagihugu bahise baja kwirara mu bantu bakica abantu rego umukuru w'igihugu bari bamwice kandi hariho abantu bamufashe nibo bari gufata jewe nk'ubu namavugana Zena Serede David ko yagirondera ngo kwihora ko bikomagu yari yatwaye ndadaye bari bamuzi hariwe baciye bagira umugenzi abahengereje bafatuye bagaca bafata bikomagu bakabica ahubwo bikomagu ntibari kumwica bari kumujana mu butungane bakamubaza ati rero bikomagu ingene watwaye ndadaye ukavuga ijambo kumushikiriza abasuda
none byagenze gutya bakamucira urubanza umugabo hari ibigugu baramwishe ukuri rero bakuzibanganije ntaho ngira nti ibintu byose rero niba bite ku banyagihugu nibarundabonye politiki nyene kandi ni bake nibo batera akajagari mu gihugu cy'iwacu nuko jewe mbona ibintu ica 66 ntucishe icya 66 kuri Micombero kuri Micombero navuze yuko ni budikumirana nabyo nyene rishe igihugu jewe uko navyumvise uko nabibwiwe Micombero yari yagiye ku muganuro imuramvya hanyuma hariho imigirwa bagira y'ubuganura hama hariho abantu binjira Micombero agiye kwinjira bamuziriye banakugiriye umusoda nk'uya ngo bamuziriye ngo ntiyinjira mugabo nkabadanize none uwo musoda bamubuzire kwinjira kubera ko rero ngiye umunyeshuri nabaza cane no kw'ishuri nabaza cane ndatari gituma mbere jewe nari natari kuja mw'iseminari umugabo baranyangira munyuma maze igicuma banyangiye ubu ubaza ibibazo vyinshi banaciye mbaza nti none bamaze kweki ngo umukobwa w'umuhima ngo bamwangiye nawe icafu canje ndarinira rero nabwiye ko jewe ntari ndamuzi Micombero nari ndamuzi azi Gitega akavuga disikuru ati iyi nyamugigima muzoyibona rero mu nyuma yaciye agira kudeta bivuye ngo kuri ako gashavu rero ibindi abo bari kumwe urazi ngo kugira ngo abo bari kumwe wewe w'umukuru wagisha inama none cyangwa bose baba bateguye burya kuburyo gitegura umuntu umwe akayishyiramo ubundi bakaba babiri akajana uwa gatatu akajya ati ducara abantu 10 bagakurikira burya umushefu aba ari umwe none cyo bundi kuri niyo mbare yavuga ku maradiyo hari undi mwari kumwe rero urumva usanga abantu babiri cyangwa batatu abandi bagakurikira rero byo ni uko naribonye kandi niko biri ahubwo icyo kintu cy'uko bamwangiye kwinjira ko yari umuhima sinzi ko bihuye n'uko kijya gihe bavuga ibintu by'imiryango hama baravuga yuko sezwe ko abami babona yuko abahima babatera umukoshi biba ari byo nibyo nyene bavuga ati uyu muntu yinjiye abadutera umukoshi reka tumusohore umwana ko nari umwana nkaba nabyumvise babivuga babitubwira ngenda babwira ibyo numvise kandi nabibwiwe n'umuntu yari nsiri class ubundi yari data kuko data yagenda kumuganura kuko yari umutware témoignage comme une témoignage kandi igumana uburemere bwayo batoni hari ayandi makenga wari ufise kuri ivyo bintu by'imihanda y'Icombero yari amakenga yari Nibuze ufite numvise avuze ngo baramwanke na Shambazani abamanke nabo bari mu nkwe mugwi kuko urumva avuze ko bahima yo bankirwa kwinjira na Cambaza abandi nabo baca kuko kenshi bavuga ngo hari habahima abanyaruguru ese abo bamwankira baca babanyaruguru kuko nusavuga mu nyuma zaho bavuze ko habayeho n'injyana hagati y'abanyabururi n'abanyamuramvya by'umwe bumwe mu batutsi nyene no kuvuga ko ashobora kuba abamwankiye bari abanyamuramvya b'abatutsi nico nariko ndabaza nimba yaragifise ko precision ariko atagifise ntaco ivyo byo abanyamuramvya n'abanyabururi ivyo byo byamye bihari abandi yuko mwaro yanyarondisema ya muramvya jewe ndibuka Micombero yivugira kw'iradiyo ati igihe mwaro yohirahira ngo ibaye province kuko bariko basaba ngo ibe province yaciye ababwira ati bururi izoca iba kontina ivyo vyamye mu ka Micombero wenyene umva ngira kandi kagumye akivuga wenyene ushobora gusanga abamwankiye bari muri uwo mugwi w'abanyamwaro n'abanyamuramvya kushaka ingone sinakubwiye ega si bose banyamugabo mugabo abantu bose bari ngaho tunze barekuriye kwinjira mu ngo y'umuganuro hanyuma bacavuga ati twebwe twariyo twamwanyiye burya nuze yose bose baba bamwanyiye so baba bafashe decision ingingo ifatwa n'umuntu umwe canke babiri mugabo igaca yitirirwa abantu bose bari ngaho twakoze cyane ijambo muri abandi Roy nabo baba nego mbere bato nibe heno dari karanyumva ngira
turi duke ngira twoha ijambo rego reka duhe ijambo abandi ndibutsa abantu yuko kera kenshi amajunise arabamara hose parama rujya rwangurwa byari ibintu très simple yuko son voisin juif ce peintre était voulu devenir peintre artiste peintre biramucyura umukozi we wenda yadandaza amapenture menshi nk'umujuif shatangura imihari gutyo contre Mathieu de complot bihera yisha abantu 6 millions donc bishoboka yuko na micombero bamwangiye kwinjira mu rubanza avuga ati je bariko barasnoba reka nanje abantu nzokwihora bon murabizi ko histoire y'abantu nuko igenda rumata wo tubwira abantu ukuntu baje bakurikirana hamwe n'ufite ijambo reka turabe abamanyitse amaboko ahita dutangwe kugenda ku mana hamanjiri ku nama ni dusaba abantu baje kumanika amaboko kuko n'ikibuka ukuntu batanguye reka dutangwe kubamanitse amaboko nk'uko twari tubikora unakomana ijambo ni gwanyu murakoze ndabashimiye cyane kuri kiganiro nk'umutama Claver ndamuzi kandi nawe nyene amperuka kera haciye nk'imyaka 30 ari mu bantu ba mbere twabanye kwicabe kandi ari mu bantu ba mbere maze gusoma igitabo ciwe nagihawe n'abagenzi ariko mutama Claver genda mwikundira ko kwijabe ngira ngo twahabaye nta n'inzu n'ijana zari ziriho icyo gihe kandi inzu 50 zari icyo gihe twarabaye nari nkiri umwana muto ariko ndaza bananiwe twarakushwe reka mfate umwanya muto gusa nta bintu byinshi nza kuvuga vuge nti n'umwana wiwe akikiga ku seminari bavuga ko dusa abona nyuzuye bagaca baza bagaca bamubwira ati wovuka hamwe na Patrick mugabo mutama Claver ndamuzi twaraciye mu Claver menshi kwijabe je me souviens très bien no mu gitabo ciwe yaravyanditse ihe baza kumutera iwe atana kimwe kiriho ntagaze kuri terrain ya football kwijabe ndabona ukuntu student migesa ziza kumufata mugabo semonje ndavuga ni no ivate ni bon hama duhunze muri Kongo bamaze kumutezurira bo bari bamubeshi kwijabe ndabizi neza yaraza muri Kongo twabonana n'abana biwe bose genda bazi ko twarakuranye kandi n'umuntu il est très franc avugisha ukuri akeneye ibintu ugenda gauche à droite kukuri akuvuga uko kuri kujya nyene hama icyo nashaka kumubwira nuko mukunda arabizi naho haciye nka 30 tutabonana igihe kanyuma twabonanye twari Buvira muri 94 nkuko yabivuze hajya mugabo je di combattre ndagenda ahantu bariko baramujira ko arrestation ndumwe mu bantu bagera nk'ijana hariho n'amasitut bakoresha kijya gihe amademi desa chefe de momie kubera yuko ndamuzi ko ndamukunda kandi yarakoranye avec mon oncle chez mon oncle Libert rero mutama bandanya akazi turacyariyo nibaze ko twatakaye turacyariho turi ngaha twese turakuzi neza nta kibazo kirimo je ndakuzi nkiri umwana muto nifise nk'imyaka 8 ubu ndiko ndegereza 50 ariko ndakuzi neza kuva kera murakoze cyane mwese murakoze nawe ok donc intervention ya Patrick ari kumwibutsa ko amukunda kandi kuba inshuti cyane karibu ziri ku nama pardon ziri ku nama mikoro yewe ugaye Ray mubwira yugo ziri ku nama clique à gauche kuri micro en bas à gauche Diane karibu mwiriwe mwese nk'uko gushimira umutama yashoboye kuza kutubwira
quelques vérités abantu bamwe no tuzi vraiment nshatse gushimika muri uyu mwanya chronologie donc je mu bisanzwe muri internet nashobora kuja tureshejwe ntutuze mu maspace mugabo iminsi yose twama turiko turaraba amakomantere et souvent à part les histoires que tu trouves dans les faits, les commentaires sont encore plus entiers, plus véritables. Vraiment, il y a une négociation de machine à yakugiye muri nka byagiye bari chronologie. Je nibaza yuko, je sais pas une question, nibaza yuko hari toutes les chronologies qu'on est en train de voir à partir il y a 2005, 2015, jusqu'à Moussa. Avant, twebwe peut-être tuba hanze ntitwabibona mugabo urabona ko ukuntu bisiguriye abantu babibona yuko c'était chronologique abantu bari bakoze ndiko ndaragiye aya maspecie yatangura kuvuga ugende vuga qu'il y a l'ambassadrice Nina Rinda ndakeneye yuko d'une certaine façon niyumvise kuko niyumvise uyu mushinga ntayo twavuze ibintu byose byagenze hakenera n'abandi bantu tujye mwatanguye kuva kera mu gusigurira kuko iyi chronologie umushinga ntahe mbona impahe igiye kutubwira ni tutangura kuke ibyo bari barateguye bariko barashaka yuko ikora ubiravye ushobora kuba uyu udufite sahabu ibintu ariko barasufa numva umenga yari amete d'affaires en profil une certaine stratégie nubwo butubwira ngo septembre hasi mu mwanya w'umunsi Burundi na twebwe twavutse muri septembre na twavutse muri septembre n'abavutse muri septembre n'abazicunira natwe on est en train de souffrir ça ko ejo narungirije abantu bashoboye kumviriza after party ya Ndondeza ya kamera bumvise bazane kugira yavuze hari n'undi muhungu yapatije ava je suis en train de demander abavuze avec cette France du matin jusqu'à kuba batsinzije ibintu bikomeye hatwije yuko ibintu tudashoboye kubihodresa ça va nous prendre encore une fois 50 ans Diana ntaguciriyemo Diana nimba nyumva ntaguciriyemo nagomba kukubaza ikibazo kugira ngo abantu batahure icyo uri kurabaza wavuze chronology yuko arivyo wumvise muri ntavuze ni igiki we wumvise utaruzi ni igiki cyagukozeko hanyuma wowe kubwawe icyo uvuga yuko hoba hari uwo mugambi ni igiki gituma uvuga ko hoba hari uwo mugambi wateguye kera gushika n'uno munsi hanyuma akabazo kawe kuri Mbonimpa ntakara kuri Mbonimpa mfite ni nka master class ya Dubai nishaza kukwensesiona mu ishuri tukwigisha ibintu mushirira nibi kandi wowe ndusangiye ubwoko nimba wowe byagenze gutya nimba ibi byagenze gutya none c'est pas ce que j'ai subi vous comprenez hama ibindi navyo aya macronologie ko ndavuga aya macronologie ni ibintu lendinya je umuntu d'une certaine façon de très sensible non abantu bamwe tutira baba mujene karakara mu mutwe no bitansi biri bibaza kuko yuko tuko parler la classe de présenter de prendre à moteur donc ça dit quoi urabi j'ai pour ahantu tuzi ibintu bibaza tuzi comme mwanya kuduhe c'est-à-dire quoi il faut que tu aies habaye ikintu cya chronologie wowe mbwira ukuntu ubu dushobora kuba dufite nka severe ikaba iminsi yose itarafata $1,700 sibyo harapfuye abandi bantu harabaye des accidents harabaye ibindi bintu abantu bari kubarabahamwe washaka jewe sahabaje mu banyuma niwe ariko aratwonpresiyona twibaza ko atari yandi ma histoire ishobora kubunya ariko aratwonpresiyona yatwonpresiyonye yabayeho ukavuga uti none ni chronologie bakoze ndabizi baza kunyita kuko bacabanyita ko ndi mu externete kundabimenyereye ni korego hanyuma Diana ntabakiriyemo kumbure ko cyo turi jamba abandi ni biki musabye Mbonimpa n'ayandi mashira hamwe
mwumvise ibyo bakora n'ibyo babandanya bakora uno munsi kugira ngo ako kababaro muvuga ko mufise imbabanuke. Ce n'est pas. Donc, nous sommes impartiels. C'est-à-dire que les gens sont verra. Bene, impartialità grande. Questa ne va detto. Abatete? Abatete. Che da tanto che tu Ah, quello non è vuol dire cosa viene paziente. Loro per rimane analista una bagire. Quindi cosa vuga yuko aba bantu bavuga bati uyu muntu ukora turi kumwe natwe ntacurimo. Iyo ugeze ibintu bya droit de l'homme tubwiriza wese kuvuga tuti uyu muntu nk'umuntu ataha bariko baramubuza ko yifuza singa ntaye mbona impa twese turazi ibintu by'abantu. Est-ce que vous pensez que abantu bakunda igihugu cacu iyo impact yose icyo kintu gituma abantu batuma bavuga ati si tu es pas avec moi tu n'es personne nabibayo intervention ya ninya namwe ndashobora atari ijambo murakoze. Nina nabajemo gute Nina jemo parce que ntabwo yakoze neza akazi nawe yari ambassadeur ndabivuga ntumbure ko ngira Diane nimba Nina yifuza kuza kuvuga araza kuvuga atabishaka naho ngira ngo ni umunsi w'umushinga ntahe mbonimpa sivyo nibyo ariko aravugisha imyese yabaye abantu bose bariko barasaba amajambo vyamvidereze gute. Murakoze cyane reka ngo kwishura umudamu gatoya Ego. Tushahise aravuga ati Nina yakoze neza kuko ari ambasaderi ndamuzi Nina je twahuriye muri tribunal mu Faransa nari nagiye gutemwanya kuri dosiye ya Bernard Mende yari yavuze yuko ikabuzi hariho abantu imbonerakure zishe abantu bo mu Burundi mugabo jewe nagiye kubisigura ariko Nina yari ambasadrise niwe yari yazanye abavoka baja kuburanira Nkurunziza ariko rero nyarwanda kubwiye kuri pouvoir nk'izi za CNDD-FDD nimuze muvuge ngo umuntu ntiyakoze neza kuko ntakorewe gukora neza bose n'icyo bameze bamutubwiye yuko bakubwira ati gira iki umuntu washaka ejo bundi negena ibintu by'amatora kuko ubona bizogenda mu matora yemewe na bose ntiwe buzobihagarira nk'uko bagushizeho bihagarariye ariko mutambo n'impango we ntuzi iby'Uburundi ntuzi iby'iwacu ngo jewe ngiye gukora ibintu badashaka ngo ntibongere uko bakugize ivyo bazombwira nivyo ndokora numva rero bose nuko bigenda ndabigarutse ko vya bindi leta parti rimeze gutyo nta muntu azokora neza so n'ivyo bashaka gukora ntibagukundira ubikoze naho urapfa kandi bapfungwa rero nka Nina n'umuhoro gusa ubu yakoze neza ntako yari gukora n'ukuri niko regime yamutegeka ahubwo itari kujya gusa jewe ubonye ibyo washaka kuzocurizwa urimwa woheba akazi ukakava mu kigiye nibyo nama ndabahanura ni abo kugira uje kugoboka ivyo bintu bive mu bireke utari kuba naka bakubwiye ngo utishe naka udafunze naka urumva wewe uri umucamanza bivemwo ariko uja gusakaza ahandi aho kwisiga utafu wigire najewe navuye mu kazi bamwe gukora ibinavyase nashende misiyona mugabo si benshi babishobora nuko rero ntuze nk'abo bantu bo muri leta abo bantu bakora rero barya ambasaderi sibo barundi nabo nyene bafashwe impiri mugabo gufashwa mpiri wa benshi naho nyene nabo bufise amakosa nuko rero n'icyo nashaka gushyikiriza uraheze kuvuga Nina no kubaza icyo kibazo. Ambasaderi Nina arashobora kuduga reka rero yaduze ariko nabonye yaciye amanuka sinzi igituma ariko arafise ijambo arafise droit de réponse nkuko mubizi mu maspace yacu nta wimwe ijambo keretse umuntu abaze gukorogana
rumata wonyibutsa ufite ijambo Jean Claude. Claude B ijambo ni gwanyu. Merci Reynold. Je salue le courage y'umutano Mbonimpa kandi dufise amahirwe kuba tugifise abantu bakiriho bafise ubuntu kandi bafise icyo bashobora kubwira abarundi turakwiye kubishimira Imana. Umutano nagomba kunarifite utubazo nashaka kubabaza ahanini dufatiye kuri kahise akabazo kanje ca mbere ni kujanye n'ivyiringwi na kabiri irindwi na kabiri jewe sinariho kandi uravye urunganwe runini rw'abarundi irindwi na kabiri ntibariho uno munsi abahutu bavuga bati irindwi na kabiri ibyabaye niho nyabwoko byakorewe abahutu abatutsi bati abahutu nibo basomborokeje intambara nibo bateye Burundi bashaka gutembagaza ubutegetsi hama aveugle ituma abantu b'abahutu b'incabwenge bapfa mwebwe ibyabaye irindwi na kabiri mu vyitiki niho nyabwoko ni repression interpretation mu biha niyihe sinzi ndafite utundi tubazo sinzi ko nobana cyangwa ko mwobana reka mbaze nishuye icyo nakubwiye ko irindwi na kabiri byabaye mpuze hanyuma navuze ko jewe mvuga ibyo nabonye aho nari mpereye uti abahutu bateye bakiri leta nayo ikiragira repression ewe aho nari mperereye muri bujumbura naho nagiye muri za ngozi za kayanza uzubaze neza nta ntanga zo kubwira yuko hari umuhutu yateye umututsi mugabo muri bururi ibyo navyumvise ko hariho abaroberi bari bateye hanyuma wumva bururi rero ko ariho bari bateye bagatera mu rumonge mugabo imuramvya ibujumbura ingozi muhinga atanumwe yateye ubundi muri ico gihe niko kazi ka leta hariho abasoda leta yari gusibira ikagwanya abo bantu none ko ibujumbura atamutu yari yateye umututsi atamututsi yari yateye umuhutu mugabo zivyo nabonye aciye mbona amasoda amakamyo y'abasoda n'abajandarume bagenda ku mashuri bagenda mu buzi bwa leta kandi bagenda batwaye amalisi ariko amazina no kw'ishuri iwacu baraje batwara abanyeshuri muri ico gihe rero nta musivile n'umwe yishe umuntu mbene hamwe bavuga ngo bajerere nta mujerere yishe umuntu ahubwo mujerere n'icyaha kubabuca yandika ayo malisi akabahejeje muri ico gihe rero abantu benshi bose bapfuye bishwe n'abasoda nta musivile yishe umuntu n'ukuri muri ico gihe rero jewe uko ibintu by'amategeko ntawe ukarishira ndezone patara ukarisha habayeho nyabwoko les nations unies zitarabivuga ariko ubwicanyi bwose bwabaye ni ubwicanyi abo bari bateye ibururi leta yari kuragwanya ko abifise abasoda ikabafata kandi ikarirukana mugabo ntako vyari guca bicandukira igihugu cyose nukuri ivyo bivyo nani ndavyiyamiriza muri kirya gihe leta yagize amakosa yari kufata barya b'ibururi nyene bateye kandi aho kuba bari bururi babafashije ko ndavyemera ariko mu bindi mu yandi maprovense n'ukuri ntaho nzi numvise hari abahutu bari bateye nuko vyagenze rero ubwicanyi bwabaye bavyita uko bari bwicanyi mugabo karifikasiyo hariho amategeko abigenga ni nko muri 1993 ngiye komparezo muri 1993 nari nabivuze barishe umukuru w'igihugu barica nabo bakorana me abanyagihugu b'abahutu baciye birara mu batutsi barabarimaguye pe kose rwose muri icyo gihe hariho abari batumye bari muri politiki bari hehe ibyo byose umunyagihugu akora ikintu abitegeye
muri icyo gihe rero renasiyo zagira ati ibi byarabaye ariko rero abasoda nabo ahubwo ibyo waruvuze waruvuze ko byabaye 72 ni kontre byabaye 93 93 rero abasoda baje gutabara abanyagihugu n'abaturutse ariko barishwa muri icyo gihe rero ndemera yuko habaye repression yabaye muri 1993 mugabo muri 2022 nta repression habaye ubwicanyi barishe leta yarishe abasoda barishe abanyagihugu batatu bakoze ibyo bintu niko nabibonye niho nanibereye abasoda babacu babona abo bakura mu mazu abo bakura mu biro bya leta abo bose babatwara nta munyagihugu n'umwe yishe ubundi rero nuko nababwiye ko mvuga ibyo nabonye ibyo niyumvira mbona ko ariko byagenze ndize bintu fize kandi ibyo bintu bibiri 2023 hariho ubudasa 1993 harabaye repression kandi yari ikwiye kuba mugabe 2022 nta repression yabaye kuko ntihoza kujya Bujumbura ntihoza kujya repression Ngozi kandi hagaragwa abantu ahubwo umusoja y'Ingozi niwe yanyobye abantu bashira nka 10 aharica wari mwabyamina aho n'abantu barica mugabo abanyagihugu bitanye ariko rero gatatu abanyagihugu baricanye nuko rero ndabibona ego Petro Claver Mbonimpa kuri ako kabazo kumbure mwebwe nk'inararibonye ni igiki muhanura urwaruka abarutse vuba abo munganya imyaka kumbure bazi ukuri mugabo bavuga ukundi kwegera kuri kahise no kugahuza fatiye ku by'amoko murazi n'ukuntu kino kibazo kimaze igihe umenga kirashuhije imitwe abantu canke kirabaragishinga mu rwaruka mwebwe kare muri ko muravuga amamuko n'ubwoko bufise amaproti jewe ndacyanze ni igiki muhanura abo bose bagifise gatima cyangwa cyakubiri haba mu barutse vuba haba nabo munganya imyaka cyangwa abo bose bagomba kukigira ikigwanisho cyo gutandukanya abantu ariko jiribe nagomba ngusabe mbere yuko aduha izo mpanuro reka tubanze kumenya ukuri kubera ico gihe yari ahari mfite ikibazo kuri bya 1993 yari mu mugambo Frodebo ego mu nyuma yaguye uvaho umugabo yari awurimwo yoduha insiguro y'ingene ndada yapfuye abantu muri ako kanya nyene nari mutayifise imyaka 12 niho namenya n'ivy'ubwoko ntavyo narinzi niho nabimenya ndashaka kubaza byoba byagenze gute abantu muri mu kanya gato ndada yarapfuye abarundi bace birara mu bandi nk'umuntu yari mu mugambi Frodebo biboneka bamwe bavuga ati ni vyateguwe byoba byari byateguwe abarundi mu mutima bace bakura heho kwinjirana mu bica jewe nabwiye ko muri ibyo nabonye burya jewe urabona imbere ya Frodebo twese waba uri muri politiki ari muri politiki twese twateza gukurikira umugambwe twese nibyo imbere ya Frodebo twakurikira Ipona jewe wasanga nabaye n'umudiridiri mugabo kuba umudiridiri byari biryoshe kuko mwaryoherwa kandi kugwaruka kugira umugwi barimwo barigisha indero bibibi kugira urwaruka rw'umugambi mukamwe ko mwabigisha ibintu biteza imbere byiza bibi no kugenda kwigisha ibintu bizogira nabi igihugu bati rero muri 1993 byagenze gute kugira ndadaye bamwice ubwo nyene abanyagihugu bace bagumuka niba mutabikurikiye buryo bwawe no mu mamitingi yahaba hagati ya Ipona na hagati ya Frodebo ko kandi ukiraraba wabona yuko bitazogenda neza kuko jewe naritegereza nk'abapona bagiye muri mitingi bagaca bafrodebo baca babereka nuze ko bazobakera hanyuma abafrodebo nabo mu mitingi yabo wabona yuko bafise akantu baje nyene bashaka kuzokwihanaka ibyo byaboneka muri bamwe rero
nyine batwaye ndadaye jewe bavuze ati nari muri fodebu benshi niko babizi kandi nari muri yo mugabo nta giti nari mfite muri fodebu nari nagiyeyo ko umusitratege jewe banjanye bampamagaye nabwira igituma nari muri fodebu baje kunyinginga babuze umushoferi twandadaye mu manitingi jewe bari bazi yuko nzi umutima ndavuga ciga neza natanzwe gutwara umuduga muri 24 rero bagenda bavuga ati twagusaba uduba dutwarira ndadaye mu manitingi namutwaye umwe wese aje biga mitingi namutwaye gushika tsinda amatora nagiye kuhava kumutwara nk'uko abaye perezida haje abasoda baje kumutwara rero ati kugira ngo urebe abanyagihugu bakibagumuwe muri uwo mwanya nyine baravuga ati mu mamitingi imwe mutabizi bavuga ati nguyu ni umukondori kona nabo bagiye bagahita bakweka mw'izosi ngo bazokerera jewe nabona yuko ari ibintu bitameze neza rero kugira kiragire wabona ko imagaye baje kumufata hanyuma bakamujyana ku kibuga muri Kamuha abanyagihugu bagakurikira hanyuma bakavuga bati mukombone wumva abanyagihugu bakibwira umunyagihugu ujya bibwirwa n'umutwaro rero abanyagihugu baje kugumuka ari uko bumvise n'uko ndadaye bamwishe bace biyara mu banyagihugu b'abatutsi barabishe n'ukuri mbere na guverineri w'Ingozi ni burya Yozefu na Kabutimana burya sumutse kubera iki bamutemaguye kuko bagiyeho n'ababwenge igice na gatatu n'indwi na kabiri biratandukanye icana na gatatu abanyagihugu barishe abatutsi garatwitema siko bazi kubigira mugabo kubera iki b'abanyepolitiki umunyagihugu naza kwigira ikintu atakibwiwe na naka oya naho baza kukigira uramubuza uramubwira ati oya hagarika ubwo nyine atahagarika ndabakawe mwazize urwaruka reko kuri Buyoya ayo rwakora mu nyuma Buyoya ntiyagize ati fahete basubiye kubona banyikiye hehe ni nka kurya rero kwa abajedemu ntibabashoboye iyo haza umuntu agira ati mwabajedemu hagarika ibyo oni nabyo umuntu akakubona nta n'umunsi n'umwe bari gukora mugabo abaperezida niho bateguye ibyo yazi rero n'ubu urabe mu mbonerakure ujya mbonerakure barundi nibo ntibabibabwira si amategeko babaha irabibigisha bajya babigisha rero n'ubundi munsi burya imbonerakure nibe dushobora kubona igiti kibisi n'iki ntiwamenya niyo zanyikiye rero hajya akazi k'abanyepolitiki ni murabe bajya ngo babategiza n'ibiriko biraba uno munsi murabona yuko hariho abatwara babibabwira hajya imbonerakure niza kwica umuntu idahagarikiwe oya kandi agakurikira baramwigishije niwe nari mvuze kuri Nina nibwo abandi twaza gusura ikanguzi bari twarerekana ifilime y'ikindi gihugu ingene abantu bica abantu ugira izo mbonerakure bazikuramo ubwoba bazeze barica muri ubwo buryo ibyo nagiye gusubikana rero urumva byose biva ku banyepolitike biva mu banyagihugu bonyine abanyagihugu n'abantu umwe mu mutwe wabo ubabwiye ikintu nicyo nyene none amenyetwe bakubwiye ngo yagiye nze uragiye gutema umuntu oya aratuma gusa agatuma wa wundi w'igihugiki akajakagira ibyo nyene muri uwo mwanya kigaca bigenda gutyo rero naho ngira nti byose nimuze murondera ahandi birondera umwanya wa politiki none igihugu cy'uburundi gitinya wiyumvira yuko abantu bangahe bishe igihugu cy'uburundi ntibarenga abantu 50 oya naho rondera nti byose byari bikwiye gucorwa
bari bikwiye gukurikirana na federi yishaka yomenya ukuri kuko abo yari kubaza bari bahari mugabo babonye uzi ukuri ntibagenda baje kukubaza babigira nkana bazi icyo babatumye icyo bagasibo nabo wabatumye ababwira kigira iki nawe nyine bataba kubaguca ko cyabikoze n'amafaranga asubira kuyahembwa cyamwirukana bakaradoronka bagaca rwose icyo mugabo jewe sinyogoka no kwinutuma urakoze mutama nagomba saba batunganije ikiganiro bampa canya mbaze utubazo tubiri nzoba nk'icyo banzi ikibazo kimwe ariko ngerageze kwifatanya urabye iki kibi abari ku butegetsi bamwe bamwe bakora kandi bagiye kurwana bavuga bati tugiye kurwanya akarenganyo ni kubera iki kitabavamo wowe warakoranye nabo urabazi wibaza ko impamvu yo ari ico ni kimwe ico meza ko nk'umuntu w'inararibonye ubona tuzova muri ibi bintu turi mu gute bizokorwa n'abandi nokuvuga yuko igihe baja mw'ishamba rero bagenda babona kandi narinda bashyigikiye ko bagenda ubonye ibintu byari bitabuye kuba mugabo icyo bagiriyeyo icyo bagarutse bakora bari bagiye bavuga ko bagiye kurwanya demokarasi kandi na twebwe n'ibyo twari tubuzi twashaka yuko itadozuba igaruka hanyuma abakoze ibyaha nk'abajya barishe dadaye aribo batumye inkwezi y'akarongo n'abanyagihugu bapfa kandi ntabwo ntibarenga nka 10 bakabafata bakabashyira hajya imbere y'ubutungane bakavuga ingene ibintu byagenze ubwabo bobo ikosa bagize kandi navuze nti ariko maze bashyira mu ijoro byabo gusa imbere y'ubutungane avuga ingene byagenze rero ibyo nagira nti ni ukuri bijya byabaye birababaje abo bari ku butake ba CNDD-FDD bo batashe ikintu babonye gusa n'itunga hariho abana benshi bagiye muri kitagwano mu kiyobere ntabyo bari bateguye jewe ndaguha akarondwe nk'umuhungu wanjye bamutumye kw'ijana mutumye ndamuzi nawe nyene namuzi yahakowe na sendeje ya Christian muri icyo gihe jewe siho nari mfunzwe yaciyaja mu kirobere agarutse yadafise ishavu agira ati wa undi yantema mpaka ndamubonye ndamwasa wamufashe umuryango urakorana uramuhanura turamubwiye turamwigisha aratwumva barya bwari kumwe n'abantu ahubwo watezwa kuza utabara none nawe uje wifuza kuza kujyana hari ibyo byikuremo nasabye bamumpa aza muhira imbere yuko asubira mu gisozi babanye amezi 3 tumuhanura yabaye umuntu nta kintu na kimwe yakoze gushika n'ubu ntacyakora n'umuntu ari ngaho kandi atekereje rero burya byose biva ku bantu biva ku ndero indero utanze niyo umwana aronka uko bareze imbonakure niko zikura niko zikora ukubwiye natakigira ikintu hari umwana ntigifata nyoni aragikora muri icyo gihe rero ikosa riba rijyanye ikosa riba rijyawewe rero no kuri ndagaye abenshi ndagaye si ukuvuga yuko benshi bihenderwa ngo n'abatutsi benshi ndagaye abatutsi bagoye n'ibangara ndagaye abatutsi bari kumwicira abenshi ndagaye barenga 10 nibajya nyene nibo bari kubaza igituma cy'abantu babigize hanyuma n'igituma batatabaye iyo bacica urubanza kuri ibintu mu Burundi barigenda neza mugabe icyo kintu cyo kubyita bikabyiza kiba kubigira kabiri ushika no muntu mpamaga zabaye nabyo n'undi atashaka kurubanza urumva regerezo atamucungane azokwama induru rero ati bona ubundi ari kizohinduka uza guhinduka n'igiti ujya niho byabaye byonyine nta bantu bazakomeye ntibagiye
zigasubira zigatera imbere nabahaye akamaro k'i rwanda u rwanda ruteye ubwo mu bundi ubona ko turi bihugu burya u rwanda rwari kutuca imbere n'iterambere niko rwari rwababaye cyane gusumba uburundi twebwe twari dufite aho duca tukumvikanisha abarundi kandi byari gukunda umugabo Joseph kuvuga ashavuye twatwawe n'ibihugu muco soso iyo bariko bari abantu b'ubwenge byari kuboneka kuko n'abandi bari kwica Simon Nyandwi bari kugerageza gutwara neza Rumata wonyibutsa yari Chantal kuko nuraje kare mugabo sinzi ko ego ndahari ego iby'ukuri reno Rumata duze ati niba n'abandi mwese bahana impetse kubona mwashoboye kutuzanya kugira ababwire abatasomye igitabo ciwe mubimenye je nagisomye n'umuntu jewe nk'ubonye mumbajije ngo ninde ashobora gutwara Burundi jewe by'ukuri kera nari nasavye tumanaye nabwiye abagenzi banje ni jewe sinogira perezida umwe nogira perezida babiri nogira Magi Dambonima niho ngeze sa none rero ndasavye Mbonimpa abandanye atubera urumuri jewe ansuka kubindaba ndamuri inyuma ndamufasha mu byo avuga byose nta n'ikintu na kimwe cyo kumuhabuza ko kubera ntarusha ndabifite kandi ndizeye yuko abarundi benshi muri mwebwe ibipeti muzogerageza mubandanye mukore nka Mbonimpa jewe narahejeje ndi muri retraite ndabona bakoni bariko arantwenga urakantwenga atera ibipeti kumbure ko ngira numva wari yasabye ijambo ariko arashima tugarutse muri kino kiganiro mbere tuje mu kurondera inyishu Petero Haveri Mbonimpa kumbure ko ntazi kenshi mubona akanya kuganira n'abantu ariko ibibazo byagiye bigaruka ahanini ni ibibazo bijanye n'ikibazo kikiboneka cy'amacakubiri ibibazo byo guhindura pahise bamwe bakavuga uko bashatse ibibazo byo kuba ntemuke ndamuke ibibazo by'uko hari abandi batwaza igihugu mbega uno munsi murabona inyishu izihe n'akamumutera ugwaruka kuri uku tuntu bamwe n'abandi babona pahise n'ingene bamwe barondera kukogera kugira ngo bigurike ku butegetsi nabonye ibintu byinshi kandi nabonye urwaruka rwinshi urwaruka reka kenshi batababwira ibyagiye biraba nicyo cyavuze yakurikiye cya education civique kugwaruka kuko sinzi ko iyo kubikiri no mu mashuri twebwe twariga ingene bitegura ingene bakwigisha ibyo byo mu kazi ingene uzifata ingene wambara ibyo byose barabitwigisha mugabo sinzi ko ibyo bintu bikirari ugwaruka nigogowe nama mbona bose bakigwa mugabo ikiri nuko bafata ibintu bibi ni mumbwiye nk'ugwaruka deside ikintu cyiza babwira ati mukore ni giki nk'ubu ntuze birirwa mu mihana ngo bagiye gutoza amatora nyuma kandi bakabatungika nk'uko umengo ni abapolisi kandi utayatanze bafata bakagufunga imbonakure ashotse n'umusoda ikamujyana ikamufata kandi umusoda akemera badahagurutse uko basubiye ngo bamaze kwiyakira ngo barabyakiriye
umuntu arapfa umuntu akanyuruzwa ukamenya ngo ni bisanzwe rero niyo ituma baca bigaja kera tukiriyo ko bagira icyo kintu kikaba kitamenyekanye tugahita tukivuga nuko umwitwara tukamwitwarira igihe bangira inama nyinshi aba bantu bo mu ruvumo jewe sinahagurutse ntitwamwitwarira mubuziza ntiyetubaba umugabo agaca amuhungisha ariko urubanza rwabaye aho bari kumwe baba bakiri urubanza naho babaye kiriyo bakoze imyaka 5 bagaca bari kumwe muyo urubanza rwabaye rero icyo kintu cyo kudahana n'icyo kishe byose mugabo ntagira ntibamenye umuntu wese aguma ari umuntu bo kwiranya akarorero nibarabe hagati yabo bonyene ngene baje niyo icyo ndababwira nti mujye ngo dupfa ubwoko ngo dupfiki mbere urabye muri FDD honyene ingene baje asigaye bangahe ugira ngo bishwe nani si hagati yabo bicaye murabe bunyoni yariko byeminiza none bameze gutya n'abandi bazokurikira rero burya anabi nimwe yige ishika ahantu ngwira guteje imbere washaka bwo gutunge benshi birushingwa amafaranga bakaba kundi wa windi ambia ngo FDD nta muto ishobora gushikaje ine nayo bandi bafise nabo nyene arashobora kubibika kasi ejo bagasigara kandi nibaze bambwiye yuko n'amafaranga ngo uzobukomeye uzobufise ukuri ahubwo ayo mafaranga yazo gusarisha uyafise yahabagowe yahabakenye yahabanyeshuri biyige aho kugira ubirundarunda umugambi wabo rero nkajyaniye ubwo rwaruka ni ugabe kuko ibyo ariko barakora bariko basambura igihugu basambura ikiwabo nyene ejo bazoba mu gihugu gisambuye rero twebwe turakuze turiko turigira bari twagerageje uko dushoboye aho twagejeje bariko barasambura ibyo twubatse babisambuye ibyo abandi baperezida kabagaza yubatse basambuye n'udusigaye bari twasambura none wisambuye ko nk'imbene usigaye rero nkabwira yose ndefite ikiyasambura kandi gisambura nayo nyene izoyiza gukazo kandi si kera ndabarahiye kuko abantu ntibicaye n'u Rwanda rwabaye imyaka myinshi hanze mugabo batinde bataha kandi urabona ko batashe neza rero ugahanura ndetse n'ubwira abo bategetsi bubu ni ukuri twarahanuye ni impanuro n'ubu twese amatubabwira barabe ingene bushayura igihugu biracyashoboka bijya bagira by'ukwiye yo gufungira abantu bose babihagaritse kuko babafunze uno munsi nabo uwuzogaruka akamusubirira azobanza kugira ati mbanza gufunga nabi umugabo yabyivugira nawe nye mwumviriza nuzeya ariko ntabwanibyo yanga ushaka umugahamya aho uri mu butegetsi ufite igiti bwawe ngo nawe wa munyagihugu utandukana ngo ntibitwaze nabi ngo ejo bijya ni post office ngo ujya niba yivamwo ngo tuzoca dukundigarije uvenga ni ukuvuga ngo tuzohadikira izivuga nibyo byatsi icyo bivuga kandi icyo byabaye abari kuri inkuru nziza ubu bari hehe ntibari mwibaba ntibariko babatotse nabo nyene ejo bazohava niko bazobagira kuko icyo wigishije nicyo wimbura icyo urimye nicyo wimbura rero nkagira nti wohinduka hakiri kare kandi biracyashoboka mwakoze yego Petro Mbonimpa mu mwitozo ijambo rangiza imunyemereye n'utubazo tubiri gusa mfise hanyuma ijambo rangiza uraza kuronka umwanya ntugire ubwoba yego murakoze yego raundi n'interetse ijambo nigwanya murakoze nandi ndabashimiye ko mu mpaya karyo je nari mfise utubazo tubiri ku mutumire Pierre Claver cyamwe ni imisanzu idashanzwe akora kajanye no kwitaho agateka k'abanyororo n'amabohero n'ubu n'umunsi nk'uwikurikiranira hagufi twovuga ko ingorane nyamukuru zihanze amabohero n'abanyororo mu Burundi ari za cyo n'ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri nashaka kubaza uko abaharanira agateka kazina muntu n'abanyororo bakorera hanze nkawe n'abandi bakorera mu gihugu
bo baba bakorera bagasenyera ku mugozi umwe kugira ngo bakingire agateka kazina muntu caje nko muri byo gutegura amaraporo ashikirizwa société civile ashikirizwa muri bimwe bita Conseil des droits de l'homme mbega imigenderanire y'abaharanira agateka kazina muntu bari hanze n'abari mu gihugu bimeze gutyo barakorana canke bamwe n'abandi bakora ukwabo murakoze twabuze progressive ntabwo kuri icyo cya nyuma burya mu mashyirahamwe yo mu Burundi ku isi nzima bari batanguye kwemera ko agateka kazina muntu mu Burundi kandi Burundi bwari bugiye kuba nk'akarorero mu vyerekeye iby'agateka kazina muntu kubera iki kubera amashyirahamwe yariyo n'ingene yakorana na leta igakorana n'izindi nzego ni ukuri bari batanguye kubipima kandi igihugu cy'Uburundi baragifasha bikwiriye mwazi ko byatanguye kuyangara guhera 2015 nari ubundi uravye imbere yaho naho hagiye haza agacamu navuga bijya bya safisha bijya bya ruvubu byaratorerwa inyito mu nyuma byajanuze umuntu aricuza burya nkuru nziza